Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku bakunzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ibintu bishobora gukomera umwanya n'umwanya kuko abarundi batandukanye barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubafatira ingingo z'agahotoro, kandi bakabona neza ko ingingo ariko arafata atari ingingo zikiza igihugu c'u Burundi, ahubwo ari ingingo zitura igihugu c'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Benshi mu barundi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora amakosa akomeye cyane, amakosa ariko ari gutuma ibindi bihugu biyungukiramo ku rugero rukomeye cyane, kuko benshi baremeza ko Uburundi bugeze ahantu habi kandi ikibutera atacindi uretse ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye busezererwe, kuko boneka neza ko ari ubutegetsi bushaka guta igihugu mu manga ikomeye cyane, na rirya abandi barundi batari bake babona ko Uburundi bwamaze kwinjira mu manga ikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo igayitse kandi ibabaje yo kugara imipaka yose Uburundi buhana n'u Rwanda, ni ibintu byababaje abarundi batari bake, guhera ku barundi bari mu gihugu ndetse n'abarundi bari hanze y'igihugu, aho benshi bavuga ko ari ingingo y'agahotoro kandi ari ingingo idafise ikintu na kimwe igomba kumarira abarundi bato bato, ahubwo ko byose biri mu nyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi gato cyane karongoye igihugu c'u Burundi kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Uruhombo rukomeye cyane ku barundi batandukanye ndetse n'itituka ry'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose bikaba biriko biraturuka ku makosa akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gukora yo kugara imipaka yose Burundi buhana n'u Rwanda. Bikaboneka neza ko ibidandazwa nka byinshi byaturukaga mu Burundi bijya mu Rwanda ubu ngubu biriko birava muri Tanzania akaba ariyo iri kubyungukiramo ku rugero rukomeye, kugeza naho yemeye kugurura indi mipaka yiyongera ko yari yuguruye hagati ya Tanzania ndetse n'u Rwanda. Ibyerekana neza ko igihombo Perezida Evariste Ndayishimiye yateye abarundi, abatanzania bariko baracyungukiramo ku buryo bukomeye cyane, kandi bikaza byerekana ko politike iri mu Burundi ari politike ishaje, nk'uko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yaherutse kubitangaza, aho yavuze ko politike iri mu Burundi no muri Kongo ari politike ishaje kandi politike icanyamo abanyagihugu. Ibyo nyine bikaza byerekana ingorane n'ibibazo biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaza byerekana ko abatari bake bagiye kubihomberamo kubera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye bari hanze y'igihugu b'incabwenge kandi bazi icyo gukora icyo ari cyo, bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yugurure imipaka yose ahana n'u Rwanda, kandi akore ibishoboka byose kugira ngo azahure ubutunzi bw'igihugu canke se abarundi bafatane mu nda amaze bamusezerere, kuko biboneka neza ko ibintu ariko arakora ari ukwica igihugu c'u Burundi kandi ari uguhemukira abarundi bato bato, kuko nibo bariko barabirenganiramo. Murazi nk'abana b'u Burundi bariko barahonera muri Kongo kubera ingwano Perezida Evariste Ndayishimiye yabarungitsemo, ingwano idasiguritse, ingwano idafise ikintu kimwe imariye Uburundi, ahubwo akaba ari ingwano iri gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye n'akarwi ke batera imbere, kuko abasirikare bariko barakorera amafaranga menshi cyane naho batayahabwa ahabwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo akaba ari nayo mpamvu
yatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo yo kugara imipaka yose ahana n'u Rwanda kuko yabonaga bimuteye isoni n'ikimwaro kubona ariko arifatanya n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda, akabona ko ibyo bintu bitazoroha mu gihe yabandanya kwifatanya n'izo nterahamwe, aho yahise abona ko ibintu bishobora gukomera u Rwanda rukamutera, nawe ahitamo kugara imipaka. Ariko ikigaragara cyo ni uko u Rwanda nta gahunda n'imwe rufise yo gutera u Burundi, kandi ikiboneka ni uko u Rwanda rushatse gutera u Burundi bitabananira kuko u Rwanda muri ino minsi rwaguze ibigwanisho bikomakomeye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatikanije gutwara igihugu cy'u Burundi bamaze igihe kinini batagura ibigwanisho. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ko u Rwanda rutamutera, ariko akavuga ko ikintu cyonyine agomba gukora ari ukuguma gukenesha abarundi kugira ngo agumye kubarongora, kuko biroroha kurongora abarundi wakenesheje kurusha kurongora abarundi batunze. Akaba ariyo mpamvu mukunze kumva avuga ko niba ari abantu banezerewe mu Burundi ari aboro. Ibi nabyo bikaba byarababaje abarundi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakinira ku marangamutima y'abarundi kandi ariko arakora amakosa akomeye cyane. Mu Burundi n'u Rwanda turi abavandimwe ntituri abansi. Abarundi batandukanye bari hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu cy'u Burundi baremeza ko abarundi n'abanyarwanda ari abavandimwe atari abansi, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bagondoze Perezida Evariste Ndayishimiye amaze yugurure imipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, kuko icyitwazo yavuze cya Godefroid Niyombare ntago gifashe, kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Majoro aherutse kubisobanura avuga ko u Rwanda rutimanye Niyombare, kandi avuga ko ibiganiro byari bigeze kure. Ariko icyatangaje u Rwanda ni ukubona Perezida Evariste Ndayishimiye n'abiwe barikuye mu biganiro badafise n'icyo bashikirije kandi batagize ikintu na kimwe bakora, ariko babonaga neza ko Perezida w'u Rwanda adashobora kubaha Niyombare mu gihe bakiriko barakorana n'interahamwe, kuko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame yari azi ko u Burundi bwahindutse kubera ko bwabonye indongozi nshasha, aho yumvaga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzatandukana kure n'ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza n'ubundi wakoranaga n'interahamwe. Ariko n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yaje amwereka ko ataho bataniye, kandi agiye kubishimangira we aremera abivuga ku mugaragaro, avuga ko agiye gutera u Rwanda afatikanije n'abarwanya u Rwanda. Ibyababaje abarundi n'abanyarwanda babona ko ayo majambo ari gushikiriza ata mukuru w'igihugu n'umwe wegeze abashikiriza mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari byo benshi bariko baraheraho bashaka kumukora ku butegetsi, kuko aboneka neza ko ataco ashobora kumarira abarundi, kandi bikaboneka neza ko ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Muri no minsi amajambo adahumuriza ni menshi hagati y'ibihugu byacu. Kuva mu mpera ya 2023 Perezida Ndayishimiye akoresha amajambo akarishe rimwe na rimwe arimwo ibitutsi ayerekeza ku gihugu cy'u Rwanda. Kuva habaye igitero cari ditabara mu Gatumba ku rubibi rwa Kongo n'u Burundi, Perezida Ndayishimiye akoresha imvugo itamenyerewe hagati y'abakuru b'ibihugu. Mu ijambo rirangiza umwaka wa 2023 Perezida Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Mu kiganiro yakoze naho yavuze amagambo akomeye cyane. Perezida Ndayishimiye avuga ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuye ko intwaro ibageze imfungwa. Ibyo bivugiye mu gihugu ca Kongo, aho yavuze ko agiye kubandanya urugamba rukomeye cyane kugeza bakuyeho ubutegetsi bwa Kigali, ariko benshi bakamuha amenyo bakavuga ko ibyo atabishobora. Mu mateka y'ibi bihugu ni kenshi byashitse abatwara ntibumvikane, ariko ni ubwa mbere umukuru wa kimwe muri bino bihugu wahamagaye icesi itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze birateye ubwoba kandi biranababaje cyane, byerekana ko adashoboye gutwara igihugu cy'u Burundi, kandi bikaba byerekana ko rwose ibintu avuga atabishobora kandi atabishira mu ngiro, kuko benshi barabona ko kuvuga ko ashobora gutera u Rwanda ari ibintu bigoye cyane, mu gihe abasirikare be benshi bashiriye muri Kongo, abandi bakaba bari hirya no hino, byose nyine abandi bakaba baratorotse igisoda bakajya kwifatanya na Red Tabara. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yihuta mu mvugo, atabanza gutekereza icyo agiye kubwira abantu.
aho Reveriyani Ndikuriyo yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda byagiye birashika ko habaho gushamirana ntiyabeshe. Ugiye mu nzu iranga ibya kahise mize i Butare mu Rwanda urusangayo ingoma yitwa Nanga Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe c'abami. Kera ni kenshi u Rwanda ruronse umwami mushasha rwaca ruterwa n'u Burundi. Uburundi nabwo buronse umwami mushasha bwaca buterwa n'u Rwanda. Hariho ibice byo mu bumanuko bw'u Rwanda nibyo mu buraruko bw'u Burundi byagiye birakuranwa kuba mu Burundi canke mu Rwanda kubera izo ntambara. Iyo ngoma nayo nyene bivuga ko yagiye irahindura igihugu kiyitahana, numvise ngo igeze mu Burundi bayita Nanka u Rwanda, igeze mu Rwanda ikaba Nanga Burundi. Izo ntambara zari zimeze nko gusotorana kw'abavyara bakeneye gupima ubugabo bwabo, ntabwo ziboneka nk'intambara z'abanzi. Ababirigi ntako batigeze ngo Uburundi n'u Rwanda byikukire bifatanye, ariko Abarundi n'Abanyarwanda baravyanse bose, turetse ko Abarundi n'Abanyarwanda biyumva nk'amahanga abiri avukana ariko atandukanye. N'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabonana ibintu co kimwe. Igihe twikukira Uburundi bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni. Uguhangana kwa Perezida Micombero na Perezida Kayibanda tumaze kwikukira naho ni kenshi byashitse abatwara ibyo bihugu baracanamwo. Mu mwaka w'1969 Perezida Michel Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba Perezida Gregoire Kayibanda ko atokwemera ko abatera Uburundi baza bava mu Rwanda. Ibyo byahuriranye n'uko Perezida Kayibanda nawe yatinya ko Abanyarwanda bamuhungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose barumvikanye ko atawuzotera Uburundi avuye muri kimwe muri ibyo bihugu. Muri 1972 ibintu byarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radiyo y'u Rwanda na radiyo y'u Burundi byahora byirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo gutukana no kwagirizanya hagati y'ibyo bihugu. Muri ONU no mu miryango itandukanye, intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagirizanya gusa. Ibyo bintu byarangiye mu mwaka w'1993 Perezida Kayibanda atembagajwe na Generali Majoro Juvenal Habyarimana. Uburundi ni kimwe mu bihugu bya mbere Perezida Habyarimana yagendeye, maze be na Perezida Micombero barumvikana ituze riragaruka. Bari banasangiye umugenzi akomeye Perezida Mobutu wa Zaire, yaza arasukamwo mabisi maze baniyumvira gushinga ishirahamwe CPGL rihuza ibyo bihugu bitatu. Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana. Mu mwaka w'1979 Perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanzeho inyandiko za Pelipihutu zimutuka. Ako kanya yaciye ahaguruka aja gufata indege imusubiza i Bujumbura. Inyuma gato Perezida Bagaza yatumye ko Perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye Abapelipihutu nawe azoca aba ibigwanisho impunzi z'Abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Habyarimana yaragize ubwoba acarirukana indongozi za Pelipihutu zija muri Tanzania. Ico gihe nta byo gutukana byabayeko. Ikibazo bagihejeje mu nzira ya diplomasi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza harabaye ugucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagirizwa ko akorana na Perezida Gaddafi wa Libya. Uwo nawe yari umwansi akomeye wa Perezida Mobutu. Mobutu yaragirizwa ko akorana na Amerika be n'ibihugu bya Buraya y'uburengero. Mu gihe Bagaza yari yegereye cane ibihugu byavugwa ko bishaka kwiganzura abantu batandukanye. Mobutu na Habyarimana bahavuye bakoranira bagiriza mu bwenge bwinshi, bakorana n'ibihugu bya Buraya na Eklezia Katolika, birangira Perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987. Ariko muri iyo myaka nta byo gutukana byigeze bibamo. Imigenderanire ya Perezida Habyarimana na Perezida Buyoya yarabayemwo agatosi
gahoro igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988 ariko ntibyakomeye ntibigeze batukana. Perezida Habyarimana na Perezida Ndadaye igihe ubutegetsi buhindutse mu mwaka w'1993 abantu bari biteze ko hagiye kubaho ukumvikana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Habyarimana yari yiteze Ndadaye ko azifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yabyumva, yafata ko hagati y'ibihugu hategerezwa kwamaho ukubahana, imigenderanire ikisunga uko ibihugu bibana nyine. Mereco Ndadaye yari yize mu Rwanda akiri muto. Intwaro igwiriyemwo abahutu mu Rwanda ni intwaro igwiriyemwo abatutsi mu Burundi yazibona co cimwe. Yabona ko ari intwaro z'akarwi k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoya. Kubwiwe ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda nticari ikibazo c'ubwoko. Habyarimana yari yarihenze cane kuri Ndadaye. Naho batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cane. Habyarimana yari yiteze ko Ndadaye amushigikira mu ntambara yarimwo na FPR, ariko siko byagenze. Perezida Ndadaye yasabye Perezida Habyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR Inkotanyi. Ibyashavuje cane Habyarimana. Ndadaye yaranakiriye mu Burundi General Paul Kagame yari arongoye FPR. Bivugwa kandi ko Perezida Ndadaye yari ashigikiye umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda w'ico gihe Agathe Uwiringiyimana yava mu batavuga rumwe na Perezida Habyarimana. Byarangiye Perezida Ndadaye atembagajwe aricwa inyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi. Kugeza ubu nta nsiguro iratangwa ku mpamvu umunsi Ndadaye atembagazwa. Umukuru w'iperereza rya Habyarimana yari yaraye muri Hotel Sud-Nil, ni ukuvuga iruhande y'ikirimba ca Perezida Ndadaye. Ntawe uzi ko ibyo bintu bifise ico bipfana. Inyuma ya Perezida Ndadaye, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bica birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Nta nturika zavuzwe cane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara u Burundi mu biringo by'imfatakibanza. Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari myiza cane. Umukuru wa CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Birakekwa ko mu matora ya 2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru ya Kanyaru, ariko ibintu byagiye birahinduka gahoro gahoro, na cane cane bimaze kunuganurwa ko abatwara u Burundi bakorana na FDLR. Mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibintu byarayangaye kurushaho. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagirije u Rwanda ko rushigikiye ababurwanya, na cane cane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyine FDLR n'iyindi mihari ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda barinjiye mu kibira bararokora ibitero mu Rwanda. Uburundi niho bwatangura imvugo ituka icesi abategetsi b'u Rwanda. Mu Burundi hakama imyerekano yiyamiriza u Rwanda. Abanyarwanda batangura guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barapfungwa, abandi baraburwa irengero. Uburundi bwarugaye imbibi kuba buhana n'u Rwanda kuva muri 2015. Ku rwego mpuzamakungu naho nyine Uburundi n'u Rwanda byabonetse bihanganye kugeza aho waserukira Uburundi muri ONU Ambasaderi Albert Shingiro atangaza icesi ko atahonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibintu byahindutse Perezida Nkurunziza apfuye atarangije ikiringo ciwe muri 2020. Agahengwe kari kamaze imyaka 3 n'igice. Mu gice ca kabiri ibintu byaragiye bikomera cane kandi bitera ubwoba, aho benshi bemeza ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. Abenshi baremeza ko u Rwanda rwafashije bikomeye cane, ariko igitangaje Perezida Evariste Ndayishimiye ntago ibyo abibona, kuko u Rwanda rwaramufashije kugira ngo imiryango mpuzamahanga imukurireho ibihano ndetse yakirwe n'amakungu, ndetse u Rwanda rwaranamufashije kugira ngo ntatembagazwe, kuko General Arengiyome Bunyoni yarabyivugiye mu rubanza rwiwe avuga ko u Rwanda arirwo rwatanga amakuru Igitega, bigatuma umugambi yari ariko arategura kumutembagaza ku butegetsi utagerwaho. Benshi bakemeza ko u Rwanda iyo rutahaba
Bunyoni aba yaratembagaje ubutegetsi, ariko ibyo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ntabwo yigeze abirebaho, ahubwo agomeje kubohera amaboko imugongo y'Abarundi. Byama birangira umwe avuye ku butegetsi. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni uko iyo abatwara ibyo bihugu bacanyemwo bikomeye birangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Hagati ya Perezida Micombero na Perezida Kayibanda byarangiye Gregoire Kayibanda atembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana byarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana byarangiye Melchior Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame byarangiye Petero Nkurunziza asandavye muri 2020 ikiringo ciwe citarangiye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'icyenda niho honyine byashitse Perezida w'u Burundi na Perezida w'u Rwanda barangiza amatati biciye mu mwumvikano muri demokarasi, naho bagumye bacunganye ku rwenge rukomeye cane. Muri kino gihe bubaye ubwa mbere umwe mu batwara u Burundi n'u Rwanda yubahutse guhamagara icesi itembagazwa rya mugenzi wiwe. Ubu ho bizorangira gute bagenzi k'ibintu bitoroshe, ariko benshi mu Barundi bakaba banenga Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yugururwe mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atabikozwa. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.